kungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga zatiwe arriva et vient jagusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Ko uno munsi ari umunsi w'abadamu. Ni kwamba leo ni siku ya wamama. Amen. Uno munsi ni umunsi w'abavyeyi bacu. Siku ya leo ni siku ya wazazi wetu. Numva nezerewe cyane gose. Nafurahi sana. Icambere kinejereje nuko uwamvyaye no mumama. Cha kwanza kinachonifurahisha ni sababu aliyenizaa ni mama. Amen, amen. Amen. Kandi mfite umudamu no mumama. Na nina mke na yeye ni mama. Mfite bashiki banje nabigeme n'abamama. Nina madada zangu nao ni wasichana na wamama. Kandi hazogera igihe nibaruke n'abigeme. Na mimi itafika wakati nizae mwanamke. Amen. Amen. Giro muri kumatisha nduwinkomezi. Ambaye mko naye mimi ni shujaa. Nduwinkomezi. Nina nguvu. Nduwinkomezi. Nina nguvu. Ijambo ry'Imana rivuga riti, neno la Mungu linasema, genda nk'uko inkomezi zawe zingana. Nenda kama jinsi nguvu zako zilizokuwa. Nturindire izindi inkomezi zindi. Usisubiri nguvu zingine. Ariko izo nyene ufise haguruka nazo. Hizo ulizokuwa nazo. Hari ikintu Uhora agomba gukorana nawe. Kuna kitu ambacho Mungu anataka kufanya na wewe. Wa mama uri hano. Wewe mama uliyekuwa hapa. Genda uko inkomezi zawe zingana. Tembea kama jinsi nguvu zako zilivyo. Ni wiyumvire kurindira izindi inkomezi. Usizani kwamba unasubiri zingine nguvu. Wa musore wa mupapa wa mwigeme. We kaka baba msichana. Genda nk'uko inkomezi zawe zingana. Tembea kama jinsi nguvu zako zilivyo. Ni wiyumvire ko ukeneye izindi inkomezi nyinshi. Usizani kwamba unahitaji zingine nguvu nyingi. Uko ziba zimeze kose. Jinsi zilivyokuwa hivyo hivyo. Urashaka kwica Goliath. Unaweza kumuua Goliath. Nawe wabura agasore gatonya mu by'inkomezi. Hata ukiwa mvulana mdogo kwa nguvu. Kangana na ka Dawidi. Hata ukiwa sawa na Daudi. Kibera mu ishamba. Aliyekuwa anaishi porini. Kanuka sinzi. Kalikuwa na harufu sijui ya amaganga niko bayita. Ya mikojo. Amen, amen. Hallelujah. Kanu kamaganga. Kalikuwa kananuka mikojo. Kumbure kanu kanamase. Labda kalikuwa kana kumbure nta nubwo kari kazi kuvuga ikirimi cyo mu muji. Hakakuwa hata kanajua kusema lugha ya mjini. Urazi mu gisagara umuntu mumuteremukayi baramubona. Unajua mjini mtu ambaye anatoka huko ngambo ya milima wanamfahamu. Akivuga gusaba bacha bamumva. Wakati akisema tu wanamuelewa. Kumbure yavuga imvugo yo mu ishamba. Labda alikuwa anaongea msemo wa porini. Tange kubera yabana
n'ibikoko ntawubizi kumbe ntiyaranavuga cyane. Labda sababu alikuwa anaishi na wanyama huko hakukuwa anaongea sana labda. Uko inkomezi zawe zingana. Ila hivyo jinsi nguvu zako ziko sawa. Uhora aragukeneye kugira ngo umukorere. Mungu anakuhitaji ili uweze kumtumikia. Uko inkomezi zawe zingana. Jinsi zilivyo nguvu zako hivyo. Uhora aragukeneye kugira ngo ukangamira imiyaga mibi. Mungu anakuhitaji ili uweze kukemea pepo. Jinsi nguvu zako ziko sawa. Uhora aragukeneye kugira ngo yishure ibibazo byawe byose. Mungu anakuhitaji ili uweze kujibu swali zako zote. Dusome mu gitabo cy'abacamanza. Kitabu cha Waamuzi 6:14. Kitabu cha Waamuzi 6:6 ku murongo wa 14. 6:14. Turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma kwa jina la Yesu. Uhoraho aramwitegereza. Bwana akamtazama, aramubarira ati genda uko izo nkomezi zawe zingana ukiza Abisirayeli ubakure mu maboko y'Abamidiani ni jewe ubwanje ngutumye. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoa Israeli na mkono wa Midiani na mkono wa Midiani. Je, si mimi ninayekutuma? Haleluya. Amen. Uhora abwira Gideoni. Bwana akamwambia Gideoni, ati genda nk'uko inkomezi zawe zingana. Nenda kama jinsi nguvu zako zilivyokuwa. Gideoni yari isuzu. Gideoni alikuwa anajidharau. Yabona ko mwenga ntaco yoba maze mu Bisirayeli. Alikuwa anajiona kwamba ni hana thamani. Yabona ko ari umuntu muto cyane atacavuze. Alikuwa anajiona mtu mdogo sana ambaye hafai. Ariko imbere y'Imana, Imana yamubona ko ari umuntu akomeye. Ila mbele za Mungu, Mungu alikuwa anamuona kama mtu mkubwa. Mu Bisirayeli rero kwa Waisraeli sasa, hari umuntu yarasuzuguritse. Kuna mtu ambaye alikuwa amezarauliwa. Umuntu yitwa umudamu cyangwa umwigeme. Mtu ambaye anaitwa mama au msichana. Umwigeme cyangwa umudamu, mama au msichana, ntiyararekure kuja mu koraniro ry'abantu mu gihe ari mu bihe byiwe. Hawakuwa wanamkubalia kwenda mbele za watu. Umwigeme cyangwa umudamu, mama au msichana, ntibigera bamuharura nk'umuntu. Hawakuwa wanamhesabu kama mtu. Musomye mu ijambo ry'Imana, ukisoma kwa neno la Mungu, musanga bavuga ati Yesu yarishije abantu 5,000. Utaona mahali pameandikwa eti Yesu aliwalisha watu 5,000 batarinze guharura abakenyezi, bila kuhesabu akina mama. Muravyumva badamu? Naelewa akina mama. Ariko ubuduharuye n'abadamu barimo. Ila kwa sasa tukihesabu na mama humo ndani. Amen. Amen. Giro muri kumati tuko na faveur ya Mungu. Giro muri kumwe ati turafisi bako jimana. Haleluya. Amen. Tuko na favor ya Mungu. Dufisi bako jimana. Nibari barekuriwe kuja mu ikoraniro ry'abandi muri ivyo bihe. Hawakuwa wanakubaliwa kwenda kati ya mikutano ya watu. Bishitse bakaja gusenga. Ikibidi wakienda kuomba, aha abadamu bicara nibicara, aha abagabo bicara. Akina mama hawakuwa wanakaa mahali wakina baba wamekaa. Ijambo ry'Imana rivuga riti abadamu aho babashira. Neno la Mungu linasema mahali walikuwa wanatia wakina mama, ngo babashira ku ntambwe 5, nukuvuga nk'imetero 5. Walikuwa wanawatia kwa mita 5. Nuvuga ko yari distance nini. Ilikuwa ni distance kubwa sana. Ariko no munsi abadamu n'abapapa baricara. Ila kwa sasa kina mama na kina baba wanakaa mahali pamoja. Yesu yakoze igikorwa kidasanzwe. Sema Yesu amefanya kazi kubwa sana. Vuga cyane, Yesu yakoze igikorwa kidasanzwe. Sema Yesu alifanya kazi kubwa sana. Turasubiyemo kandi Yesu yakoze igikorwa kidasanzwe. Yesu alifanya kazi kubwa sana. Kubwa Yesu Kristo abadamu turicarana. Kwa sababu Yesu Kristo akina mama tunakaa pamoja. Kubwa Yesu Kristo abamama bacu turicarana. Kwa sababu Yesu Kristo akina mama tunakaa pamoja. Haleluya. Kubwa Yesu Kristo bashiki bacu turicarana. Kwa sababu Yesu Kristo madada zetu tunakaa nao. Kubwa Yesu Kristo abamama barahagarara imbere bakatubwira ijambo ry'Imana. Kwa sababu Yesu Kristo akina mama wanakaa mbele na Mungu. Kubwa Yesu Kristo abadamu baricara imbere bakavuga ubutumwa mu bandi. Kwa sababu Yesu Kristo mama wanakaa mbele na kusema neno la Mungu. Haleluya. Byari bibujije ko mu ikoraniro umudamu asoma ijambo. Ilikuwa imekatazwa kwamba kwa mkutano mama asome neno la Mungu. Byari bibujijwe rwose. Ilikuwa imekatazwa kabisa. Uriya ugasoma ijambo imbere y'abantu. Ukijaribu kusoma neno mbele ya watu, wachuhana, ulikuwa unazibiwa. Mwari mwararenganishwe. Agateka kazina muntu gatangiye igihe cya Yesu Kristo. Haki za binadamu zilianza wakati wa Yesu. Amen, amen. Amen. Bafashe umudamu yakoze icyaha cy'ubusambanyi, wakimkamata mama amezini,
bamutera amabuye imbere y'abantu bakamwica. Walikuwa kimrushia mawe na kumuua mbele za watu. Igihe bazanira Yesu wa mugore yasambanye, Wakati ulimletea Yesu yule mama aliyezini, nisambanije wenyine. hakukuwa alijizinisha peke yake. Mugabo yategerezwa kuba yabikoranye n'umuntu w'umugabo. Ni lazima awe alifanya hiyo kitu na mwanamume. Umugabo. Igihe wa mudamu yakora icyaha, sinomwita umudamu, wa musambanyi kazi igihe yakora icyaha cy'ubusambanyi, ntibigeze biyumvira kuzana umuntu w'umugabo, kuko mu mico yabo babona ko umudamu ari we yakoze icyaha wenyine. Ariko umugabo wewe bamurekuye arigira neza. Kandi abamufashe ntabwo ari abadamu, abamufashe bari abapapa. Yesu araba hasi, arandika hasi, ntawe uzi amajambo yariko aravuga. Kumbure yumvira ati none sasa yakoze icyaha wenyine. Ntawe uzi icyo yavuga. Mugabo ababwira ati none umuntu utarakora icyaha abo wa mbere kumutera ibuye. Bose baranyororomba. Yesu abwira wa mudamu cyangwa wa muntu yarakoze icyaha cy'ubusambanyi, ambwira ati abakwagiriza bari he? Nenda zako. Yesu yarameze bien. Aho abantu bagucira ku iteka, Yesu akabwira ati ihorere shakibondo. Hari abantu no munsi bo bagira Yesu, wocera imanza umuntu wa mbere kugeza ku wa nyuma. Yesu nyene we uba wagikoreye yaguhariye, bobo bakaca bakara kurusha Yesu nyene kuba wagikoreye. Bwana tusaidie sana. Genda nk'uko inkomezi zawe zingana. Ntazagira umuntu agusuzugura. Uko umeze kose, waba uri umudamu, waba uri umupapa, uko umeze kose, ntazagira umuntu agusuzugura kuko uri mu Imana nzima. Imana ituma kuri Gideon, yatumye umumarayika ati haguruka nk'uko inkomezi zawe zingana. Amen. Mu gihe cy'abaherezi, kugira ngo ube umuherezi wategeza kuba umusaza w'imvi ku mutwe n'ivyana bigera hino. Me Yesu amesha kuja. Amen. Yesu yaraje ku bwacu. Utagira ijambo kuva uno munsi afise ijambo ku bwa Yesu. Warasuzuguritse kuva uno munsi ntagisuzuguritse kandi kuko Yesu yaraje kubw'ubuntu bwiwe turemewe. Amen, amen, amen. Yesu amaze kuza, avutse mu bana b'abantu, yasanze imico ihari igoye gutahura. Rimwe na rimwe yarayigendeyemo. Hari igihe ushobora kwiyumvira mu bigisha 12 ba Yesu nta mudamu yarimwo. Ushobora kwivuga ati mbega none Yesu nawe kumbure yarashira kuri abadamu. Suko atabakundaga, ariko nuko yasanze imico uko imeze, umudamu ntibari kumwumvira ko yovuga imbere y'abantu. Bari bamaze kumucira ku iteka. Hallelujah. Ndumva njohe kubona ko mama wanje ashaka kuvuga ubutumwa. Amen. Ndumva njohe kubona madamu wanje ashaka kuvuga ubutumwa. Ndumva njohe kubona abashiki banje bashaka kuvuga ubutumwa. Ndajyohe kubona bigeme banje bashaka kuvuga ubutumwa. Amen. Sinumvi yose ingene ari iryohe watamudamu arimwo. Ibi papa vyonyene bikagenda umwe afise isakoshi undi bakagenda bonyene bagacinkwi bagateka bonyene kandi abadamu bahari. Amen. Amen. Umuntu wa mbere yihangana n'umudamu. Nta muntu yihangana nk'umudamu. Buriya bazi byinshi. Umunsi bazobabwira bibarimwo muzotangara. Gutwara inda amezi 9 birababaza. Nayo nigeze gutwara nta n'umugambi mfise, ariko abadamu babajije. Amen. Mu misi ya mbere urababona ingene badahwa, ingene bababara, ingene hageze kuvyara misi yose ku bitaro ugeyeyo uzosanga umwe wese aguma arahira ati sizosubira kubyara ka kubera umubabaro. Bwana tusaidie sana. Mugabo akavyihanganira.
baratureze baradukuza, none tumaze gukura ukacumubwira ati mama nurekure kwicaraho nicara na metero 5 hariya, ntushobora kuja imbere y'abantu. Badamu haguruka tuvuga ubutumwa kugeza ku mpera z'isi. Amen, amen, amen. Aba papa nimubabare, tuko tuvuga aba mama banyu. Ndazi wo gufatira nabi mama wawe, wo gufatira nabi mushikawe, wo gufatira nabi madamu wawe cyangwa shangazi cyangwa mama mudogo, ni problem. Wogira amahoro mama wawe yaraye inzara? Ndakubaze, wogira amahoro mama wawe ari mu mpimba? Tubakunde aba mama bacu. Amen. Mu Bisirayeli ntibigeze baharura umudamu nk'umuntu. Uravye usomye muri butumwa bizi ko bwanditswe na Matayo igice cya mbere, urabona bavuga amamuko ya Yesu, baraba abagabo gusa kandi bakaca bagarukira kuri Yosefu. Eske Yosefu niwe yamuvyaye Yesu? Eske aririra so na rimwe rya Yosefu riri muri Yesu? Reka dusome kumbure ntimuvyumva. Haleluya. Soma Matayo igice cya mbere ku murongo wa 16. Bihera ku murongo wa mbere kugeza ngaho tushika aho bigarukira. Umuntu umwe ashobora gusoma mu Kirundi. Haleluya. Kandi umudamu cyangwa umwigeme. Amen. Mikrofoni ibe hafi. Amen. Umudamu cyangwa umwigeme. Zerubabeli yavyaye Abihudi, Abihudi yavyaye Eliakimu, Eliakimu yavyaye Azori, Azori yavyaye Sadoki, Sadoki yavyaye Akimu, Akimu yavyaye Eliazari, Eliazari yavyaye Matani, Matani yavyaye Yakobo, Yakobo yavyaye Yosefu, mugabo wa Mariya nyina wa Yesu yitwa Kristo. Amen. Amen. Murumva ko bafatiye kuri Yosefu? Nimuvyumva? Ntabwo bafatiye kuri Mariya. Kandi ubona ko ari Mariya yavyaye Yesu, sivyo none? Mugo bafatira kuri Yosefu. Kuko umudamu nibamuharura, yari umuntu yatawe kure. Uyu ni Matayo yavyanditse. Matayo yari umuduwaniye. Mugo ntibigeze biyumvira guharura ku badamu. Abisirayeli mu mico yabo babona ko umuhenga umudamu naca yaramaze. Kandi ikindi kintu no kubwira bababona nk'uko umenga n'abantu babahemu, n'abantu badashobora gushobora kugira ikintu. Ariko ndakubwije ukuri ko abadamu bashoboye kandi bameze nk'abagabo. Kandi Yesu nk'uko yakunze abapapa niko yakunze n'abadamu. Uko yakunze abadamu niko yakunze n'abana. Uko yakunze abana niko yakunze n'abamugaye. Umuntu wese ararekuwe gushika kuri Yesu atarinze guca handi. Umugabo umwe yitwa Sauli mu nyuma Yesu amuhindura mugira Paulo. Abwira abadamu ati nimubaze mu ikoraniro. Ati ufise ikibazo ahava kibazo umugabo wiwe. Muruvu ukuntu bari babacinije. Bwira mugenzi ati Yesu yagize neza kuza. Umuntu adatahura igikorwa Yesu yakoze ku musaraba sindamwumva. Babaharura ko mu Bisirayeli byarabuzwa ko umudamu abicabona. Muracumva icyo kintu? Uvuze ati mufitanye imburano nanaka, ukacuvuga ati icyabona canje ni mama nani. Bacavuga ati ntuzana umugore cyangwa umukobwa, zana umuntu w'umugabo cyangwa umusore. Abafaransa nabo ikoraniro ryo baringana uko ryose harimo agahungu gatonya kangana n'umuhungu umwe yitwa Shama. Baca bakoresha irivugiriye iri. No, turavyanse. Iyo abana nambaye igikombe nacavuga ni twebwe abadamu turavyanse. Ejo nabajije abantu babiri ni iyi Imana ikakubaza, umwe yari umukobwa undi mudamu. Iyi Imana ikakubaza ati no kurema umukobwa cyangwa umuhungu ari gutora iki?
umwe avuga ati nari gutora kuba umukobwa, undi avuga ati nari gutora kuba umuhungu. Ndabaza impamvu baranyishuye, umuntu wese kandi numva ko afise isheriya. Mbwongera ndakubwire ko kuva Yesu aje arapfa arazuka yari intsinzi kuri twese, ariko badamu baronse intsinzi idasanzwe kuko ntibegera hera hahera, ntibigera begera mu ikoraniro ry'abandi bantu, ntibigera bemererwa no gushinga intahe mu bantu. Hageze ko musenga, abadamu baje gusenga hariya kuri umudamu kugira ngo abe cyabona ntivyemegwa. Ngo yomba nari mpari kumburi nari kubaza akabazo kamwe, ni none ko mubakumira kwigiye mutanse ko babatwara mu ndi mezi 9, ko mutanse ko hari abamama bafata ikiko mukurisha umwana akamaza kumviriza yashize ko amate yiwe agacaho umwana, ko mutavyanse, ko mutanse ko babahanagura kila kitu. Nani kama mama? Nani kama mama? Abadamu narizi ko muca muhaguruka ati haleluya, mugabo siho muri, ndabiretse ngiye ku bagabo rero. Amen, amen. Nani kama mama? Umupapa n'umumama bashaka kuba bakora ako kazi, bahashika muhira umugabo akacashika baza umudamu ati namfungurwa, kandi bari kumwe. Bana tusaidie sana. Muba muri ku rugendo, umumama afise umwana ku mugongo n'isakoshi ku mutwe n'isashe ku kuboko, umupapa nawe agenda yemye ati nyaruka nyaruka nyaruka, unakawia. Kumbuka kwamba ni mama yako. Ndagiye kubona afise umumama, ndagiye kubona afise umudamu, ndagiye kubona afise bashikanje, ndagiye kubona nawe ufise papa mama wawe, nawe yoba yarapfuye canke akiriho umugabo yarakuvyaye. Urafise mushikawe, urafise umudamu, urafise umufiance, urafise uzotwara. Abantu bamwe bace basobanura ko Imana itigeze ire mu mudamu, yaremye umuntu mu ishusho yayo, no umugabo, maze ikura umudamu mu muntu. Nukuvuga bobo ni gice cy'umuntu bakwiye mu muntu. Mugabo nanje mvuze ni Imana yaremye umuntu ari confondu, arimo umugabo akabamo umugore. Mazi kuyemo Eva niho babaye separe, niho baje kuba umugabo kwiwe n'umudamu kwiwe. Amen, amen. Abandi bakubwira bati Imana yabaje kurema umuntu, mazi ibona ko atari vyiza ko Adamu yokora ibikorwa byose, izana umugore kugira ngo azarasatura inkwi akora bya bikorwa byose byo mu nzu. Naje mvuze ni Imana yaremye umuntu, ibona umenga ntiratoshika, ibona tireka nkora akantu keza kafise bote idasanzwe. Amen, amen. Ikikora Eva, produit fini. Amen, amen. Muri izine barakora ibintu ibya mbere usanga bikirimo ibijabija canke ibiki. Mugabo bigiye muri finition, muri produit fini, muri section ya nyuma muri izine hacavamo produit fini bien fignolé. Ikintu kubera ijisho, umuntu arengana bari muri bisi bose ukabona bagize gutya. Sindabona umupapa arengana bose bakahindukira. Bana siwe sana.
haleluya. Sindabona undi muntu abantu bahangayika bagiye kurondera amafaranga ngo y'inkwano kugira ngo batange bamwemerere ko amuzana. Nawe ndabona imiryango igakorana amakomite, akaba amakomite byose bigakomera. Umusore ataragera kurongora ntiyigera yiyumvira no kubaka inzu nziza. Hari igihe yibera mu karuri cyangwa akabana n'abatonya biwe cyangwa akarakukiraga, mugabo yiyumviye ko agomba kuzana, aca yubaka bigakomera. Inzu itagira umudamu usanga irimo désordre bien organisé. Mugabo umudamu apfa kuhahunyura kila kitu en ordre. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hari kinyoheye nuko navutse. Amen, amen. Kandi abadamu bataba bahari simba naravutse. Hallelujah. Amen, amen. Abadamu bari baracinyijwe. Mwari mugize kure basi. Iyo mubimenya mwari kubwira Yesu ati nyaruka mbio tugeze habi. Sinzi no kubwira ngo iki. Umudamu atari yumva kwitangira Yesu asa n'umuntu yari ideni yanse kuririha. Mulikula deni ya Yesu. Yesu yemeye kuja ku musaraba kugira ngo twemererwe twese kuja hahandi hitwa hera, hera hahera. Mu Bisirayeli babona ko umudamu ari umuntu atacamaze, bamushira mu mice itatu. Hari abantu abana, ibijuju n'abadamu babashira hamwe. Umuvuga butumwa yahagurutse kuvuga abo bita barabi, ahagaze kuvuga ijambo, yatanguza ijambo riti ndashima Imana kwitangiza umugore canke ngira umwana canke ngira ikijuju. Kandi ari bo babavyayisha. Nuko bapfuye tari kubasabira imbabazi. Ati ndashima Imana n'urubaze, ati ndashima Imana kubona itangiza umudamu canke ngira umwana canke ngira ikijuju. Mama yako, dada yako, shangazi yako, mama mdogo akumyira ibiseru rimwe na rimwe akoresheje umunwa. Abadamu vuga n'ijwi rirenga ati ndaryoye kubona nabaye umudamu. Nabigeme ati ndaryoye kubona nandemye kuba umwigeme. Mu mico y'Abisirayeli, amen, amen. Nubona ubu tufise abafiye d'honneur. Mugabo mu gihe cy'Abisirayeli byarabuzwa ko umugore cyangwa umukobwa aja gusereva abantu. Cyarabuzwa kikaziririzwa ko yicara mu bashitsi. Hari n'abarundi babigira kuva hejuru y'abantu. Mugabo kana kagahungu kagenda atangona. Mugabo umwigeme ati oh la 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 la. Gusereva kuja kunywa hamwe n'abandi zikaba problem. Hako Yesu yagize neza. Ndiko ndibaza none iyo Yesu ataza je nkavuka muri kijyagiye nanje nari kubigira nkuko.
sindavyibaza nari kubahakanira nari kuzana association des droits des femmes. Muri Kenya haradutse association des droits des hommes, apana droit de l'homme mais droit des hommes, nuvuga agateka kazina mugabo, ngo hari abadamu bakubita abagabo babo, ati mugabo nibagira aho baza kubivugira, mugabo abadamu bashinze amashira hamwe atetea abadamu. Mu Bisirayeli byarabuzwa ko umudamu ashobora kuva mu nzu, apana mu rupango, mu nzu adasavye uruhusha se, nimba ari umukobwa, nimba ari umugore adasavye uruhusha umugabo wiwe. Aha muri Kongo hari itegeko riherutse gufutwa kuva aho habereye amasezerano y'Sun City. Iryo tegeko ryari rimeze uku: ugiye gusaba akazi uri umudamu wategeza kuzuzanya icyete cyerekana ko umugabo wawe yakwemereye gusaba akazi. Murabitahura? N'ubu mu mico, mu manza, musaza w'umuntu ni watanga mushikiwe ujya musi wa dote akamushikiriza. Nukuvuga yari munsi y'amategeko y'umuntu w'umugabo. Umugabo atavuze ntibyaba birekuriwe ko ikintu kiba. Mukenyezi yarisuzugura akumva ko ari hasi cyane, ariko nkubwiye ntihaguruka sha, uko inkomezi zawe zingana, uko uri kose, nubwo wamusenga rimwe ku munsi, nubwo wamusenga rimwe mu ndwi, haguruka uko uri kose urazo gukoresha. Yesu ntagira nkunzi. Abadamu byararekurirwa ko utunga na babiri canke batatu, nka kumwe batunga impene canke intama. Mugabo ntivyari birekure ko umugore agira abagabo babiri canke batatu. Mugabo waratunga umugore nk'uko umenga utunga intungwa. Kandi hageze umudamu yabiriwe ntavyare umwana w'umuhungu, umugabo agapfa, yategerezwa kuca yabigwa na mutonya w'uwo mugabo canke mukuru we kugira ngo barindire barabe ko yovyara umuhungu, ko umwana w'umukobwa ntibaharura. N'ubu baharura cyane abantu b'abagabo canke abahungu. Abayomba nturaba canke ba mamudogo. Papa wawe ari umuzungu canke ari umuzungu, mama akamurirabura, automatique mufata ubwoko bwa papa wawe. Ukamenga mama wawe nta na contribution imwe yagize mu kukuvyara canke ne. Umuryango kwa mama umenga nubundi bwoko muta nta naho muhuriye. Ariko Yesu we wagize neza kuza. Ndiko mbona abahungu bariko bavugana ati yo menya nanje nkavuka ndi umukobwa. Igihe cya kera mu Bisirayeli umugore n'ivyiwe vyose byari itunga ry'umugabo. Umugore ntabwo yari umuntu, umugabo yari itunga ry'umugabo. Uwe n'ibyo afise byose byari umugabo. Ariko Yesu agira neza. Yesu agira neza. Ikintu cya mbere yakoze, yabanje avukira mu mudamu. Byari bishoboka ko yari gufata umuntu w'umupapa akaba ari wavukiramo agacomoka. Bugavuga ati reka nerekane ko kagasuzuguro babasuzugura, je ntakemera, reka mvukire mu mudamu kandi ata contribution n'imwe y'umuntu w'umugabo arimwo. Umudamu gusa. Mu isezerano rya kera
muri iki gitabo cy'abacamanza harabayeho umucamanza w'umudamu yitwa Debora. Bibiliya wanditse iryo jambo nawe byaramucanganyije ukuntu avuga ati Imana imubwira ati ndaguhaye kijya gihugu nubwo uri umugore. Nuvuga ko umugore ntibyakunda ko yotera igihugu kandi akineshe. Umudamu yitwa Debora yarateye Kanani. Atera umwami yarafise umushefu d'etat major yitwa Sisera. Uwo Sisera baramwemera mu bintu by'ingwano, mugabo Imana ivuga ati ngira ndagusuzuguze ndagushire hasi, magurutse umudamu yitwa Debora akuchape akupige kugeza uzohamagara babi namwe nabashangazi babwira ati c'est vrai kweli uw'Imana ihagurukije nubwo yababura umudamu. Amen amen. Haguruka nk'uko inkomezi zawe zingana. Hari umwigeme yitwa Esiteri yatumye igihugu cyose gihindura amateka kubw'ubwenge n'ubushizi bw'amanga no kwegera Imana. Amafungo y'iminsi 3 yonyene yahinduye igihugu cyose, n'igihugu ciwe n'ubwoko bwiwe bwategerezwa gupfa byose birahinduka kubwa binti Esther. Amen. Ababaye ba mbere kuja kumva ya Yesu. Hallelujah. Ariko araba mama nabo batameze neza. Hari umumama yitwa Vashiti yarafise ibiro nka 10 by'ubujuju. Umwami amubwira ati njoo nikuoneshe watu, nerekana ingene uri mwiza. Sasa wanamtapa akachagomba gushira hejuru gose. Yashizweho nande n'umwami. Aba papa sindabibagiye namwe. Hallelujah. Nubwo Esiteri yari umwamikazi bagashiraho kazi yaravuye ku mwami, nukuvuga ko hari umwami ari hejuru yiwe. Abarundi barayamana bati igitugu kirakura ntigiruta. Hallelujah. Imana ifata abapapi bagira imitwe. Hari umuntu yabajije ati mbega abamarayika ni abagabo cyangwa ni abagore? Ko bafise amazina ya Gaburiyeli, bakagira amazina ya Mikayeli, bakagira amazina ya ati impamvu kizatumye Yesu avuka ari umusore. Amen amen. Ati ni impamvu iziye kubereka Yesu atavutse nk'umwigeme. Amen amen amen. Ati impamvu kizatumye Imana itangurira ku muntu w'umugabo Adamu, maze ivuga ko abaye umutwe. Mu mutwe niho hari byose. Abagendesha amapikipiki babaha amakaski bafuka umutwe gusa, ahandi naho kononekara. Mu ijuru hari abatama 24 nta batamakazi. Ariko ikintu no kubwira nuko umutwe udashobora kubaho utagira ibisigaye. Kandi umutumba ntushobora kubaho utagira, nuvuga ko ari magirira. Nukuvuga umudamu ntashobora kubaho atagira umupapa, kandi umupapa ntashobora kubaho atagira umudamu. Twese tuje hamwe rero dukora igikorwa cy'Imana. Amen amen. Ntabwo uriho kugihamana ariko uriho kubw'umugambi w'Imana. Hari ikintu gishobora abadamu umugabo adashobora gushobora.
hari n'icyo umugabo ashobora gushobora umudamu adashobora gushobora. Reka tuje hamwe dukora igikorwa kidasanzwe. Nk'uko inkomezi zacu zingana, nk'uko inkomezi zawe zingana, nawe zo bari nkenya cyane. Urashaka guhindura amahanga. Warabaye mu gasuzuguro, kandi agasuzuguro agatebamwo. Ndibuka amakuru ya Goliath na Dawidi, abiwabo na Dawidi abisirayeli babaye mu gasuzuguro imyaka 40, kandi byari bigoye kugira ngo babe muri ako gasuzuguro. Ariko Dawidi yari ahari kugira ngo azabakure muri ako gasuzuguro. Ntabwo uzi ko ari wowe uzoba Dawidi. Amen. Amen. Ubwoko bw'abisirayeli bamaze mu gasuzuguro iminsi 40, navuze imyaka 40, iminsi 40. Bagize amakambi, bamwe bari ku musozi umwe, abandi bari ku wundi musozi, baterana amajambo. Ariko Dawidi yamenye ko atapfuye kuvuka. Byomo kumati ntiwapfuye kuvuka. Ntabwo wavutse kugihamana. Habuze n'umabimbwira Eric ntiwapfuye kuvuka. Jesse navutse kugihamana. Niyo mpamvu nawe umuduga woza wiruka uje kugonga, uvyibutse uvuga ati we. Umuduga kora ukavuga ati ashatugundua, ukatuka tugasubira inyuma. Amen. Amen. Imana ibwira Gideon yari umusore muto, yeteguye abasirikare basaga 32,000 bagiye kugwana urugamba. Imana imubwira ati gabanya kugeza ku bantu 300. Yabona umenga ntashoboye wenyene, ngo uragomba ko muri cyakini gito, cyakini cyari gisuzuguritse, cyakindi umenga ntacyo cyari kivuze. Muri quartier wanyu wosanga batakuzi n'izina, ku kazi wanyu umenga nta nubwo bakuzi cyane, mu muryango wanyu bakuzi mu banyuma, hahandi umenga ntacyo umaze, ariko waragira guterura gushira hejuru sha. Hari ijambo rivuga riti igukura mu cyavu ikakwicazanya n'ibikomangoma. Icyo ni Kinyarwanda. Mu Kirundi yavuga ati igukura mu mukungugu ikakwicarikana n'abahambaye. Iryo jambo ndaryumva ndaritahuye cyane ku buryo numva ko igukura ku mukungugu ikakugira umuhambaye. Amen. Satani ntagutera ubwoba, ntagira amenyo. Iyo ni secret. Ntabyo yarazi ko ndabizi. Ijambo ry'Imana rivuga riti ati aratonoma arondera uwo yorotsa. Nivuga ati arondera uwo yohekenya, arondera uwo yohetsa, yorotsa. Ntagutera ubwoba rero. Nawe ubizi ko muri Yesu yamuhongoye amaso amenyo cyagihe yazuka. Nawe ubizi. Amen. Sasa ntagutera ubwoba umubwira ati ya hautanimeza mimi hautaniweza. Ukinimeza na ingia mule ndani niko na kakisu na chana na chomoka. Amen, amen. Amen, amen. Genda uko inkomezi zawe zingana. Hari impamvu Imana yakuretse uremwa nk'umugabo. Hari impamvu Imana yakuretse uremwa nk'umugore. Ni wiyumva ivyere uko waremwe kose. Wumve ko uri umuntu w'ikimazi, maze waragira ko ikintu gishasha mu bugingo bwawe. Hari abadamu benshi bakoze ibintu bidasanzwe. Niwe isuzugure ngo nuko ndi umudamu. Oya. Umusamariyakazi bahuye na Yesu. Mu Bisirayeli byarabuzwa umuntu w'umugore n'umugabo kwicarana. Yesu yicara nawe ku kisima, kwiriba. Abantu bose ntabwo babitahuye. Mu mico y'Abisirayeli uri kuvugana n'umudamu wateguza kuvugana nawe umugabo wiwe araho. Yesu amubwiye ati genda uzana umugabo wawe tuyage umugabo wawe ngaha. Wa mugore ase sina bwana. Hauna bwana kwanza na ule mweuko naye sio wako, ufite batanu uri kubona. Ati wa mudamu yagiye kuba cyangwa wa mumara yagiye kuba missionnaire adasanzwe, yagiye kuvuga ubutumwa atarabatizwa, yagiye kuvuga ubutumwa atarasengega ubuvuga butumwa.
nta nubwo yari umudiakonese, nta nubwo yari umuprotokole cyangwa umuririmbyi wo muri Blessing Girls. Ajya kuvuga ubutumwa uko ari, uko ameze. Yaramaze iminota 3 cyangwa 2 amenye Yesu, acaja kuvuga ubutumwa. Nawe haguruka, Yesu aragukeneye. Inkomezi za uko zingana, uko zimeze kose. Amen. 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 Uko ndi ndabishimira Imana kandi nkabikesha Imana. Amen, 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 amen. Uko umeze kose uhora aragukeneye kandi agomba gukora ikintu gishasha mu bugingo bwawe. Warisuzuguye kubera impamvu zingene bagusuzuguye. Umudamu yarasuzuguritse kugeza aho nawe yisuzugura, yishyira hasi sana. Uko wisuzuguye nako uko bagusuzuguye bituma nawe wisuzugura, none uri hasi. Hari ibintu byinshi wumva kumenga ntushoboye. Ijambo ati sinshoboye ryama riri muri wewe, mugabo uvuga ati ndashoboye kubw'izina rya Yesu. Ndaza gusengera ingabire no munsi. Hari ingabire wena umenga na gaco gatonya, ati je sishobora kuririmba, sishobora kuvuga ubutumwa kubera papa wanje yari umupagani, sogokuru umupagani, shangazi yake ya baba umupagani, bose abapagani, ni liste y'abapagani shika kuri senkani. Ati none jewe no muvuga ubutumwa gute? Ingeso zawe nizo zituma bakwemera. Nari mfise umugenzi yarafise se wabo yari umupfumu. Arondera ingene abwira ubutumwa wose wabo arabura. Acaja kuri se wabo amubwira ati ndaje ndumva ko mumukoresha imiti cyane, ndaje undoge ninapfa basi ndiheba, ninapfa nawe ucukizwe. Amen, amen. Haraho mu kinama se wabo ati ndakwica, atica. Aragira amangetengete arahamagara byo mu kuzimu, bya bindi byita nambari basokuru, nambari bya bindi byo mabenga byita ngiki. Ati abavyeyi arabihamagara, wapi swata sima kwa ikamataki kumbaho. Isashimwe. Ese kurumva ko muri ushobora kuja ku mupfumu ukamubwira ati ndoga ndi hano? Urazibiye nivyo, mugabo ari intobo rimwe y'ubusuma yasigayeho. Arashaka kuroga bigaca hahandi muri ka gatoburo kasigaye kubw'ubusuma. Nizo muzu wambaye zimwe nizo wivye, n'amafaranga mu muri ufise mu mufuko nayo wivye. Urara mu busuma, ukirirwa mu busuma, ukajya ubusuma, ukambara ubusuma. Sasa uzosenga gute Imana ikumve? Amazi waje woze yonyene wayacomoye batabizi. Amahera wafashe mu bus cyangwa taxi, velo cyangwa moto wayafashe batabizi. Igihe waje gusenga wasize weshe, warugeze kumutanga ubabwira ngo ndacari mu kinama cyangwa ndacari mu Nyakabiga. Ni intoboro. Kagasuzuguro kazakugumako nutihana. Abisirayeli nzovuga kuri iryo jambo imisi 40 y'agasuzuguro. Hari umunsi tuzoyivuga ko imisi 40 y'agasuzuguro irababaje. Goliyati ariko aratuka Abisirayeli. Imunsi wa mbere ugahera, wa kabiri abasirikare bagahunga, ba Eliabu twari tuzi ko ari ibintu by'ibikosto bakanyegera. Mugabo umupetitwa David aravuga ati no ntibikunda, sino kwikahusha, ndazi ko uri muri jewe ashobora gukora ikintu gishasha muri iki gihugu. Igihugu cyose kikava mu gasuzuguro ku bwanje. Komini ubamwo irashaka kuva mu gasuzuguro ku bwawe. Province ubamwo cyangwa uvukamo irashaka kuva mu gasuzuguro ku bwawe. Kuko wamaze gutahura uriwe, za nkomezi zawe nkenya uko ziri kose urashaka kuzikoresha.
kandi ukaba umuntu akomeye cyane kandi ibintu bigahinduka kandi amateka yawe agahinduka kahise kawe n'amazina yawe agahinduka. Hari abantu badashaka kumenya ko badashaka ko bimenyekana ko muzinanye muyago mbe uriho kwa ntuzenya. Hari igihe bazokurondera bakubwira ati urazi ko jenda inshuti yawe urazi ko turi inshuti. Haleluya. Abona utamwibutse neza cyakubwira ati je mu miryango ujya mugore wawe ni nka mushiki wanje musanze kuko mama wiwe ni muvyara washangazi yake babake mamake mdoga mchombake mamake mamake mama. Aturumva rero uri bofre nukuri mfasha. Muga mugihe wari umukeneye nigeze avyiyumvira ko ni kintu na gitonya. Haleluya. Oh, merci sana. Bwana asifiwe sana. Vijana wenye nguvu. Bwana kubariki sana. Amen, amen. Niyo mama nkubwira mama utagira umusore nibikunda. Nimagiriranire. Umunsi w'abadamu abasore ngabo mwabonye ko bagize utuntu tumeze bien. Amen, amen. Abasore mutari hafi yawe mama banyu ngo bababwire babacire n'umugani nibikunda. Bamwe ngabo bashitse muhira baza kushika mama hakuna chakula. Nasikia njala. Bwana asifiwe sana. Ndagomba umuntu yumva ko agomba kongerwa ingomezi mugo mu kubanza kwiyambura cya kintu cyose cyamuzingirako kugira ngo tumusengere kuronka ingomezi ahaguruke. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zantiwe ariba ebyenza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntiwibagire kugira subscribe canke sabone wibuke kubusangiza n'abandi.